Nta murundi arera amaboko. Abarundi barikenura bagakura amaboko mu mpuzu bagakora. Iyo bacuye ibikorwa rero bagodotse, barakiranura ibicurarangisho bagaterama. Kaze muri kino kiganiro mwumvize uko baterama. Je ndakiremesha nkabandi dushime Melissa Colombe de Noël, mutumire wacu uno munsi nawe akabari NINTERETSE Donasiyano. NINTERETSE Donasiyano mvuka mu ntara ya Muramvya, komine Muramvya ku musozi Ruhinga zone Shombo. Hama mvuka ku bavyeyi, papa yitwa Mariko Muzeduka, mama nawe yitwa Sanzugwimo Silvana. Nkabandi umuvuzi w'inanga akunda guteramisha abantu cane cane ku mugoroba no mu biganiro bindi bitandukanye. Twakurangiwe n'abakwikugura bavuga ko muvuzi inanga mukabica bigacika. None mwoducishirizamwo mukikora mu gahogo tukumviriza. Ego cane, inanga ndazivuza rwose kandi ndabivuza ndazikunda. Cyari ikiganiro ca mbere nkunda ko nanje narahakunda guteramana na basogokuru. Rero kugeza none munsi nanje ndateramisha abana banje, ngateramisha umuryango, ngateramisha no mu babanyi. Reka nikore mu gahogo wumvirize. Ya kete wa mpamukobwa, ya kete wa mpamukobwa, nzoyiraba kenshi nk'ubu, ndayishire ku ruhimbi nk'icansi, ndayishire ku ruhimbi nk'icansi. Ya kete wa mpamukobwa, nzoyiraba kenshi nk'ubu, ngira ndayiha umuvyeyi nkawe, ko yamfashije mu kuzi wanyu. Ayiraba catwenga nkanje, ayiraba catwenga nkanje. Mbega uwo mukobwa mu murimba yarinde? Mukoresha mwakoresha inanga? Cane gose. Inanga ni igicurarangisho kavukire kandi gikora mu majambo menshi meza y'ikirundi aryoshe kandi aryoboye. Rero abatari bake muri buno buhinga bwa none bwo kuvuza inanga barakunze inanga cane. Biratuma nanje nja gufasha abantu batari bake bariko bararesha, bakantumira kugira ngo tujane aho bariko bararesha, kugira ngo nze ndabacishirizamwo akananga karyoshe nk'uko cane cane ko mvuga ya kete wa mpamukobwa. Urumva uzi ko abakobwa, uwo mukobwa nyene yarinde uwo mukobwa? Uwo mukobwa nyene ni umukobwa je nari nareheje kandi n'ubu turabana. Nakavuze kugira ngo ndamuryoshe, ndamushimishe, hama biratuma yongereza urukundo mu kunkunda cane. Gucuranga inanga mbega wabitoranye gute? Mu muryango iwanyu hari abacuranga inanga barimo? Mu gucuraranga inanga mu muryango iwacu nta bariho bahari, kuko papa nawe yarazi, sogokuru nawe sinamubonye. Ariko je natanguye kubona inanga ndayiboneye kuri stade imuramvya, iriko iravuza umuntu yitwa Ntankiremere, yari konseyo wa Buramatari Muramvya. Hama nditegereza inyambaro yambaye, numviriza n'amajambo avuze muri iyo nanga. Mu birori vy'uwo munsi kuri stade naryohewe n'inanga, bica bintera nanje kuja kwiga inanga. Ariko rero nanje kugeza uno munsi abiwacu bose bararize ubuye, kuko nanje nabonye ko ari umwuga mwiza, ca ntangura kuwigisha umuryango nanje. Kucuraranga inanga wigana inkuru zitandukanye, woduha amazina y'inanga zimwe zimwe muhora muvuza? Ego cane, jewe mu kuvuza inanga urabona ko mvuza mu ijwi ryo hejuru ritandukanye n'ijwi rya kera. Rero inanga ziwanje n'inanga nshaka ko zimenyekana zikaja mu bicurarangisho kujya ku bindi bicurarangisho, kuko ushobora kuja guhiganwa
njanye n'abandi baririmbyi basanzwe baririmba kundi igicurarangisho c'inanga mu kugiteza imbere nashimye ko kijamwo hamwe n'intoze. Rero mu nangazi wanje hariho inanga muza kuyumva igisagara kirajyana, yitwa igisagara kirajyana, igihe nayandika n'iryo zina nayise. Rero iyo nariko ndayivuza ndiko ndondagura ibintu bijanye n'aya magume yaciye muri kino gihugu c'u Burundi ubu kuva mu 1993 gushika ubaho bigeze. Ariko muri iyo nanga ndadondaguramwo ivyagiye biraba, hanyuma nkagaruka ku mwizero utuma Abarundi basubiza hamwe. Yindi nanga hariho inanga rya kete wa mukobwa, rya kete wa mukobwa nyamwumva ko ari inanga nyene ijanye n'ibintu by'urukundo, cane cane kwerekana ko ikete umuntu yandikiye umuntu rifise kazoza na kahise, kuko riratuma abantu bagiranira imigenderanire itandukanye naho baba batari kumwe. Barandika nuko uburyo bwa none ubuye bwateye imbere, hakaba hari amakete aca kuri WhatsApp, amakete aca mu matelefone. Kare twandika kete y'intoki kujya nyene n'ikaramu, tukandika ukamwandikira hama akagusubiza ako gakete rero naho kamara igihe mu nzira, igihe cyose kagushikiriye wararyoherwa cyane ukabona uti nakarungikiwe n'umukunzi koko. Ndi Umurundi afise inanga nyinshi muri kino gihugu c'u Burundi kugeza no munsi. Ndibaza mushinga ntayitorobeka aravuza inanga, jiwe natanguye kuvuza ndamubona avuza, ariko kugeza uno munsi aho ngeze nde ku ntambwe iteye imbere yo kuvuza inanga, ko ngeze ku nanga 48 naho ntozidondagura zose, ariko ndabaha uburorero bukeya. Tubwire zikeya. Turetse izo nari maze kuvuza, hariho inanga mvuga nise garuko sezere wigire, yerekeye ibintu byo kubenga. Hariho inanga mvuga ntigira hino nyina wa nyina, nukuvuga igira hino nyina wa nyina umuvyeyi wuwundi. Hariho inanga mvuga ngo dogiteri ni wewe muganga. Hariho inanga mvuga turerere Uburundi mwayumvise. Hariho inanga mvuga y'ukwahukana, kuko naca mu bintu bigenda biratandukana mu mico no mu migenzo. Y'ukwahukana mvuga ngo Priscilla mugore wanje umpoye ikiga mugenzi kugiye tudatase. Aho hariho inanga mvuga ntigira hino muvyeyi ndagusezere, mbona ngiye guhwera naco nzosiga nti Donasiyano ndapfuye ntarongoye. Aho nayitegura kugira ngo ndyoshe ibirori. Aho hariho inanga nyinshi zitandukanye. Bega none iyo nanga ya rya kete wa mukobwa ni inkuru wabayemwo by'ukuri yavuye kuki? Ni inkuru nabayemwo by'ukuri, kuko ndetse no kuri dote wanje narayivugirije. Nakubwiye ko nayitanguye kuyivuza nyene ndayitegura, ndiko ndibimvira kuresha amajambo yo kuresha. Hama uwo mukobwa twarandikiraniye turasubira udukete twiwe mbere turangyohera cyane n'ubu ndacatubitse. Uhora uvugiriza inanga umfasha? Ndamuvugiriza cyane nyene kuko turaterama ku mugoroba imbere y'iziko, turaterama tugahamagara abana hakaza akicara. Iyo rero byagenze neza aho hajya uburyo bwabonetse ku mwisho, akanoti kabonetse, ndatuma amasaka tukagana inzoga y'amahonda, hama ngatumira n'umuryango tugaterama nkavugiriza umufasha wanje nawe n'umuryango. Iyo nanga uvugamwe byo kuduga muhira wicishamo gatatu kumva? Yego. Nihaye kumuvyeyi nibuka y'amagorwa, nihaye kumuvyeyi nibuka y'amagorwa, yashikiye Uburundi hamwe na bene Burundi.
noheba nigire nduga imuhira iwacu imyaka ibaye myinshi ngorewe mu gahinga abandi bo baraduga bakagira inzira sindayizi nababaza inkuru yaho bakambwira uko bishakiye gisagara kirajyana wamengo singira iwacu. Kumenga irimo imyidogo myinshi n'agahinda yoba ari inkuru y'ukuri iri byababaye ko nyene. Iyi nanga yanditse mu magume, ni ukuvuga yanditse mu 94 amagume yamaze umwaka ateye, rero si byashikiye jewe ariko nararavye ibiriko biraba harimo ibyashikiye n'ibitanshikiye kuko nk'ibi hari muri iyi nanga ndavugamwo kuduga bakakururutsa bisi watanze inoti iri barabara rya Bujumbura Bugarama ryaracitse hama tukaca duca mwibarabara ryo mwijenda Shombo jenda Musaga. Rero hajya mvuga mu Buhonga nahajya mu Caruyenzi hariho amakorosi koko. Hariho ikorosi rero turi muri Otarako tutashobora kurengana twabanza kururuka. Ico gihe rero twururutse bakatwururutsa tukabanza kuva kugira bakate iryo korosi. Naciye ngenda nanditse ako kantu ko ndakabonye ndagategura no muri iyo nanga ndagashiramo. Urumva harimo ibyagiye biranshikira nibyo nagiye ndagira kugira ngo nze nerekane mu ndirimbo yanje ibyagiye biraba mu gihugu. Mbega none ko tumenyereye abandi barundi bacuraranga n'ijwi ryongorera namwe mukaba mucuraranga n'ijwi rirenga nakabirya kiwanya. Murakoze cyane nyako mumenyesha makuru. Ico ni kibazo cyane cyane kishi dukunda kwishura. Aho hambere imico kongorera n'umuco mwiza kandi w'ikirundi. Mugabo wakora cyane uburyo butaratera imbere kuko ico igihe cyo bongorera baba bateramye ibwami bavuza inanga bavugiriza umwami nawe ntiyashaka kugwamo bakavuza inanga rero bongorera. Hariho ahandi hantu byari bitandukaniye mu guterama baragenda ahantu ku muhana baganye impange y'amasaka bagateramira ko uwo munsi bakaja ku muryango naka ejo bakaja ku wundi hirya ejo bakaja ku wundi kwari guterama kwa misi yose. Hama mugabo rero haraba ikintu cyo kwanka ko haba abasuma baza kwiba kubera abantu beshe bumva bariko baravuga baterama baca bakuri mu kuvuza inanga. Rero aho bateramiye barongorera abatamba inanga mbere bagatayaya atamugere bavuza kubera iki kugira ngo ntihagire umunsuma aza kubacamwe hagira baza barumviriza hanze n'abashobora kuba bariko barabandanya. Hariho inanga bavuga ngo wazimiye nyamwiza bakunda gutamba cyane yigikwashu barondeza niyo nanga cyane abatera makera bahora bakunda kugira nico gituma yarerekana neza uburyo kubera abasuma bariho beshi bakabiba batumva ariko rero mu guterama rero kugira bateramira urugo baterame bagumviriza kuko haba mu rugo haba hari inka haba hari ibitungwa bitandukanye nabo bateramira mu nzu cyane. Iyo ukwezi kwa kanaho bagasasikira go. Urumva iyo bigenze nkuko hoho bacuraranga inanga n'ijwi rirenga. Baca bacuraranga inanga oya barongorera. Jiwe nanje urumva aho ntanguriye kuvuza niho natanguye najiwe inanga tukongorera kuko nize inanga muri uwo muco ukongorera. Mugabo ndiko ndaraba rero hamwe duteramye kubera nagiye ndabona ingene no shaka kuduza akaranga kiwanje ko kuvuza inanga nsanga keshi turi hari ya ruguru tudakoresha ubu buhinga bwa none bwa mikro n'amabafure ngo amajwi aduge kacu usanga abantu benshi ntibashobora kuyumva.
kandi kubera je natanguye kuvuza inanga nipfuza kuja gutera imbere nkaja kuri stade nkaja kuvuza citse kuri stade naho bampa ndiko ndavuza inanga ntiyumvikana abantu bose rero bakaca bavaho batamvise ikintu na kimwe nico gituma naciye ntangura aya majwi yo kuvuga shirijwe hejuru. Mu nanga yanyu mwise Turerere Uburundi muravugamwo abakobwa bambara ntibikwize, mbega none umukobwa atikwije aba yambaye gute? Ego cane nico nikibazo nkora mutima kuko mu ndero kama y'igihugu c'u Burundi twarakunda abantu bambara bakikwiza. Je mbere ndashimira abayisilamu cane kuko abayisilamu n'abantu nubwo uko yoba ari kose ibyiwe bitamenyekana n'ingoga. Rero inanga naririmbye Turerere Uburundi yari yo kugarukana imico n'akaranga ku Burundi. Rero abarundi abatari bake barataye akaranga, no kuvuga mu gutakaranga bambara batikwije, ugasanga umukobwa yambaye atikwije navuze ni babandi bambara impuzu zigera haruguru y'amavi. Zijya mpuzu zigera haruguru y'amavi ziratirimutsa abantu, ugasanga kuko sinzi kwari mu ndirimbo y'abaturobeka sinzi abantu bayicuraranga nibo bavuze ngo reka ngo ndi n'igisigo kizira urumuri. Hariho abantu rero bafise igisigo kizirana n'amaguru. Aya ariyo yose amaguru y'abakobwa. Rero urumva uriko uraraba umukobwa yambaye atikwije, turetse ko abatesheje agaciro umuvyeyi yamuvyaye akabatesha n'agaciro imigenzo kama y'ikirundi, agenda henye agenda ari gusa. Uwo muntu urumva ko atagaciro abafise. Umurundi abegwa ashajije, twebwe abagabo twabegwa twambaye imbega twambaye iki kujya tubikora twambaye, ariko umwigeme nawe yabegwa ari uko yikwije. Hari ibintu umukobwa atategerezwa kwerekana madame, umukobwa ntategerezwa kugenda arerekana ku mukondo, kandi umukobwa ntategerezwa kugenda arerekana amabere. Umukobwa rero hari ibihimba umukobwa anyegeza cyane. Naco gituma na kera igihugu kitaratera imbere ku ntwaro ngera ngo zacame bacambara utubindo impuzu zitaraza, abakobwa nibo batangura kubinda cyane kuko umukobwa atanguye gusonga amabere yabatandukanye ubwire ntegerwa bwiwe baca batangura kuhiga kubwegera. Rero nawe ntuwojya ifundikiye ntiyojya igeze. Sinzi bavuze ngo ingeso z'abakobwa zisonga iz'abahungu, ubwo abakobwa ntibaba batikwiza kubera ko abahungu bakebaguzwa bababonye? Oya, sico bisonga. Jewe ahubwo abakobwa ico bisunga nibaza ko ari imico yo hanze, si imico y'u Burundi. Kuko mu mico y'u Burundi nta mukobwa agira. Uzorabe akaruriro mu ndirimbo zose zibaho, zose zijya zija ku mateleviziyo y'igihugu, nta muhungu numwe aririmba ari gusa, ariko abakobwa barazita ugasanga bari mu masiripe gusa. Ahubwo bijya bintu birateye n'isoni gose, nibyo kugwanya kabisa tukagarukira imico kama. Rero cyane cyane nka jewe uko ngana n'imico nshobora kuvuga, ndiko ndaraba je ndafise abana bakuze, c'umwana we wanje aciye imbere yambaye atikwije, ndumva ko no maramara cyane. N'abavyeyi rero benshi bakwiye kubifatirako bakabona ko indero y'abana babo idakwiye cyane, hama bakagarukira indero kama. Ego. Mbega none ubumenyi bwawe bwo gucuraranga inanga uretse ko bikunezereza, hari ikindi bwaba bwaragufashije? Arico byabunguye? Inanga navuze ko ari umwuga, n'umwuga mwiza kandi ntashobora guheba, kandi ishobora no kuraga abana banje. Jewe inanga imaze kunyungura byinshi, ndashobora kudondaguramwo bikeya. No kuvuga ko uwo muco nkiwukunda, nawukunda abo muhira bazi ko ataco uzohava umarira atakizovamwo. Ariko maze kuyivuza nasanze ari umwuga ushobora kumbeshaho mu buryo bwose. No kuvuga rero akaruriro maze kumpa, jiwe nararonsa akazi, ndakorera leta y'u Burundi, ndakora mu bushikanganje bw'amagara y'abantu. Akazi nakaronse bitarinze kungora mu kugasaba, ndagahawe cyane n'umwuga wanje ko ngiye kuririmba.
hama leta kugira ishimire irampa akazi. Iyo ni ntambwe ndende nagize, nari nkiri umusore. Umugore wumva ko naciye nkora ingene uburyo bwose nandika udukete kugira ngo ndabe ko ndamuresha na yananga, ndazana umugore. Aho mbi wanje Muramvya nariguriye parasera narubatse. Izo zose ni ingaruka ngenda ndabona kuki kuri wa muziki kavukire w'inanga. Rero uretse nico inanga aramenyekanishije. Muri ministeri baranze amahiganwa abaho ku rwego rw'igihugu rwose mu Burundi ndakunda kuyitaba. Ndaboneka ku mbuga ngurukana bumenyi kuri YouTube, kuri Facebook. Urumva ko n'umwuga iyo aba ntavuze iyo nanga ntari guhava shika kuri iyo ntambwe. Ndawushimira cyane. Ibintu byose mu Kirundi birafise imiziro. Mbega none yerekeye inanga ni yawe wari wese arashobora kuyivuza, nk'ubu nanje ko ndayifise ndashobora kuyivuza. Ipfa ibitswe, ipfa ivugirijwe. Mbega none ishaje umuntu yoyicana cane. Inanga reka mpere kuri ico cyanyuma. Jewe nsanze nk'umugore wanje dafate inanga yamenetse, hari umuntu agira gisite kameneka. Hamwe no usanga nk'umugore wanje yatuye ico gisate c'inanga akagicana, twoca twahukana. Kuko ikizira kikaziririzwa nuko uvuga ko canye inanga. Inanga ni kintu cabasogokuru. Mbere kera bavuga ko caratera. Abantu bavuze inanga cyane mu kugira bapfe, barinda kuzana inanga kujya kwa bashinga ntayi batiwe, barinda kubaha inkoni. Rero barinda kuzana inanga akayimukoza mu ntoki hama akabona gucikana. Inanga rero irafise imiziro cyane kandi atari myinshi. Icambere coco nta mu Burundi numwe atari kuriwe kuvuza inanga, yaba umugabo, yaba umugore, yaba umukobwa. N'umwuga mwiza nabikubwiye, bose barashobora kuyivuza. Mugabo hari kiringo rero udashobora kuyivuza. Nukuvuga yinanga naho uyibona gutya, uyikoze ko uri muri ca gihe abakobwa bamererwa nabi mu butinyanka bibuka kurangamiza hejuru. Eka inanga irabikwereka kuko ukoze ku mujyo kayikorako ica yinangurura yo nyene, usanga uko wayiregeye atari kwiki. Ubu n'umuziro rero urumva ko hari ikintu gitandukanya ko utadura yiha bose ngo baze barayikorako. Yego kuvuza inanga kera navuze ko yavugirizwa ibwami, ikavuzwa bateramye. Ariko ubu uye muri ubuhinga bwa none inanga iravuzwa mu manza zitandukanye, mu madote, mu mariage, aho basohora abantu benshi mu bugeni barayivuza cyane. Rero urabona ubu turazivuza ku maradiyo atandukanye, mu biganiro bitandukanye, mu studio uragenda ujanye inanga ukaja gusohora indirimbo zawe. Inanga gusa no ku kabare bagutumiye, hari abantu bavuga bati twifuza ko uza hano ukabura turyohera tukaba turateramanya, ko cyane cyane ko bakukunda bakwiyumvamo. Yego urayivuza. Oya ico rero nico kigoye. Inanga ntipfa hibitswe. Navuze ko inanga ubundi ubwa mbere ugiye mu kigo c'ibwami aha hahora ibigo ndangakaranga byose biranga aho umwami yaciye. Ahantu hose bubatse ikigo c'umwami inanga usanga ihari. Riri inanga irafise ahibikwa no mu nzu y'umuntu rero muhira. Twebwe tuzitunze tuzivuza inanga turafise aho tuyibika, kuko ntiwopfa uyibitse abana bo yonona. Abana batayononye imbeba zoyirya, canke ugasanga baracanye wishize imbere y'iziko ugasanga baracanye ikara rigatarukirako, rishize kuri uwo murya ugacika, bica bikugora. Nukuri inanga rero hariho ku Kirimba aho
bate nohita gute, hariho umusego impande yaho umwami yaryama bayishira. Twe rero natwe ubu twebwe tuyishira mu cumba iwacu ahantu hakingiye nyene, tukayibika ku buryo uyisokorora uvuga uti ngira nteramishe canke ngira nigisha abana, mugabo ntupfa wisize kugira abana bayicokoze, urayibika ukayifata neza. Turabakengurukiye cyane rero kuri kino kiyago c'agahore tugiranye, mwakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu, twizeye ko no hanyuma nitwabarondera muzosura kandi kutwitaba. Mwakoze. Yego cyane, nanje ndabashimiye cyane. Jewe nukuri ni ryambere tugirane ikiganiro namwe, ariko ni ikiganiro kindyoheye cyane. Kumbure nababwiye ko mfise inanga nyinshi, ndetse n'inanga gusa no kubyina ndabyina, ndakunda kubyina cyane. Muzobandanye mudutumira, hanyuma ikiganiro ntikice kigenda hajya ngo cicare, mukimenye mugishire ko kiboneke, hanyuma kuko biratanga avantage ndende, biratuma muri bya bindi navuga byo kumenyekana biba. Hama muzobandanye mudutumira, umunsi wose muzoduhamagara tuzobitaba. Murakoze. Namwe mwariko muradukurikirana rero turabakengurukiye cyane gose, turabatumiriye kandi kumviriza ubutumwa bw'intore yacu itanga icuraranga, tuzoba dusubira.